ndahaye ikaze mu mwese muriko murakurikirana ibiganiro by'isamirizi Kazoza FM 103.3. Ikiganiro ni cakindi nyene ciwanyu twabagabiye kuziko, ikiganiro tuganira kuvyerekeye imico nakaranga mu Burundi. Iganiro kuziko mugikurikirana imisi yose kuva igihe cy'isaha 1:30 z'ijoro gushika igihe cy'isaha 2. Diogene Rukundo nije namandi ngaha kuri micro ndiko ndakashikiriza uno musi, naho King Leandre ari mu buhinga bw'ivyuma. Nkuko mubizi iganiro kuziko dukurikirana imisi yose, ku munsi tuba dufise umutumire atandukanye, ku munsi tuba dufise umutumire ava hatandukanye. Kuwa mbere murazi ivyo tuvugana, kuwa kabiri kuri no munsi turi kuwa gatatu tuza kuvugana ivyerekeye ivyese. None twavuga ivyese hano mu Burundi tutavuze Buja sans tabou ntibishoboka. Rero turafise umutumire wo muri Buja sans tabou. Umutumira avuye muri Buja sans tabou akaba ari umutunganya bikorwa yitwa Claudia Munyengabe. Mwiriwe neza Claudia? Mwiriwe Diogene. Ni sawa? Ni sawa cyane. Ramutsa abariko baradukurikirana aho bari hose. Bakunzi banywanyi mwiriwe neza. Yegera nkuko iwanje ati mwese muriko kurikirana. Si vyese none. Bakunzi banywanyi mwese imwe kabiri go. Bakunzi banywanyi mwese muriko muradukurikirana ijana kwijana. Oya ni 5 sur 5. Gatanu kuri gatanu mwiriwe neza murakomeye aho muherereye. Kuri micro ni Claudia Munyengabe akaba ari umutunganya bikorwa muri Buja sans tabou. Claudia twari tubakumbuye. Hari hacindwi yose tutavuga ivyerekeye vyese wibaza. Twari kuvugana ku wa gatatu hera. Kera cyane. Turi kumwe na Stanislas Kaburungu ariko aratubwira ivyese kuva mu 2004 gushika uno munsi. Uno munsi rero karibu cane mu kiganiro cacu kuziko. Turakikugabiye. Murakoze cyane, kiraryoshe gose. Ego kuziko ni kiganiro tuganira ivyerekeye imico nakaranga mu Burundi. Tubutse ko mushobora kutwakura kugira ngo muganire n'umutumire wacu canke mukatwandikira bisanzwe. Nimero ni yindi nyene 72 23 23 72 23 Ikiganiro ni kuziko imico nakaranga mu Burundi. Mireko tuvyinjamo neza akagatari murazi ko ndakakunda ndakabatuye. Claudia kaze kandi hano muri studio za Kazoza FM. Urakoze cyane Diogene. Ego kuri uno munsi rero dushaka utuganirire kuvyerekeye uruhara rw'abakenyezi mu vyese mu mateatre. Ngira ngo urabizi ikintu. Ego bikeye. Kuko nawe uri umukenyezi kandi ukenyera ibanga. Niko bavuga sinzara nakumvise. Rero none ga Claudia watanguye wivyese ryari mbega kugira ngo tumenye Claudia ameze gutya mu abantu bamenye igituma twatumiye wewe cyane. Natanguye mu 2013. Nari niga ku ishuri rya ikiyaga Tanganyika, lycée du lac Tanganyika. Hanyuma baca baravuga itangazo yuko kuri Sebulac ni centre burundais pour la lecture et l'animation culturelle. Na hanu ni kigo ndangamico cyo mu bushikiranganje buje rugwaruka imico kama na sport. Hanyuma bacuragira itangazo yuko bashaka kugirisha formation ku bantu bashaka kugira ivyese. Hanyuma nanje kwa ko nari nkeneye ikintu nkora, ikindi kintu noshobora gukora kitari kuja ku ishure gusa, cyane yandikisha. Hanyuma byari bitunganijwe na Madame Rose Marie Doyezo Mama Rasco. Ego hama niwe twatanguranye muri iyo formation, mugani yashoboye kubandanya. Hama mu nyuma ndagenda mu yandi matroupe nyene nguma mbandanya, mugani nuko naho onye byatanguriye muri formation. Ego none kubera iki vyese? Ego wavuze ngo ashaka kuronka ico urakora, none kubera iki vyese? Kubera iki utagiye kuririmba gutamba kugira kubera iki vyese ivyese?
mvugisha ukuri cyangwa imbeshe banza utubwize ukuri uraza kutubesha hanyuma mvugishije ukuri ni kubera yuko muri uko kwiga ivyese gukina ivyese canke no kuvyandika warashobora kuronka ibitabo aho muri ico kigo utarinze kuriha hanje ndabona nyene yuko ni vyiza cane yuko mu gihe nzoba ndiko ndiga gukina canke kwandika ivyese ntashe ku mugoroba muhira nzoba mfise igitabo ntarihiye amahera rero nkwibutse iyo ngorane waje ngaha nzosaba kuyigira kuko naka parenthèse iyi radio yitwa ijwi ryo kugwiza umwimbu turiga uyumvirije cyane kuva mu gatondo gushika ku mugoroba uriga ukuntu wogwiza umwimbu kuva mu gatondo gushika ku mugoroba rero iyo ngorane nayo nzosaba kugira ko waje cyane murambohoye tubeshe rero tubeshe oya ari byayize nyene uti rero uratanguye ivyese none ariko ugiye mu kintu nubwo ukigiyemo utagishaka ukigiyemo kubera izindi mvo haragera igihe ukadebuka ukavamo kubera ikintu ne wabandanyije ni ryari wafashwe n'akamashu nabandanyije kubera yuko nararonka ikibanza cyo kuyagiramwo hamwe n'abandi narashobora no kwimenyereza kwandika inkuru nkiyumvira inkuru hama nkayandika kubera sinasohoka cyane muhira mugabo ushitse muhira fatiye ku byo twize naba mfise iyindi occupation uretse gusubiramwo gutegura ama interrogation n'ama examen wasanga mfise ikintu nico bituma narabibandanyije ko nabona birahuye nico nkunda gusoma kwandika hanyuma bigenda birakura gutyo rero bivanye n'abantu twagiye turahura muri ivyo vyese nyene nibo vy'ukuri batumye mbandanya kuko barantera intege bakambwira urabishoboye bandanya wimenyereza bizoteba biza nundi acari ko ndimenyereza biriko biraza buke shaka kubyo tumaze kubona biriko biraza ahubwo byarashitse none tubwire toshaka kumenya byinshi ngira bavuze ko wakunda gusoma uricitse muhira warasoma none muba nkamwege muri mu byese cyane kera mu bapfasoni eske mbega abapfasoni barabonekana cyane mu byese baraboneka cyane byari bimeze gute kera nko mu myaka ya kera ngereranyije nk'ico gihe deja kubona Marie Rose Rosemary plutôt ariko aratumenyereza nk'umufasoni urumva warashobora kwiha kumwiha nka model deja ukavuga uti nshaka kuba nkawe urumva canke naho wumvirije uwitwa Marie Louise Sibazuri ivyese yaba yanditse canke unashaka ku radio radiophonique donc théâtre radiophonique ivyese byo ku radio warumvira nyene nk'umubanyi n'umuryango warumva ingene byanditse neza bitunganyije neza akavuga uti sha ivyo rivyo byose ibi bintu biraryoshe ndashobora vraiment nanje kubikora urumva hama narakunda gusoma cyane nko nabivuze wasanga mu bintu ndiko ndasoma kenshi wasanga ndiko nsoma Ousmane Sembe n'abandi Wole Soyinka nta mukenyezi n'umwe yararimo mu bintu nasoma ndibuka ko igitabo icese ca mbere nasomye canditswe n'umugore yari umugore wo muri Kenya donc kugisoma gucyanye uretse ivyo byo ku radio yari umugore wo mu Kenya mengo yitwa Rebecca Njau yanditse icese avuga kuri bijya bakorera abakobwa cancane muri Afrika ya West mu burengero yego kenshi usanga hariyo ama partie génitale baraya donc incision sinzi ngene no kivuga mu kirundi mugabo rero yitwa the scar la cicatrice donc inkovu nico cese cambere nasomye c'umugore umva uwo munyakenya urumva kera twavuga yuko batabonekana cyane ntibabonekana cyane uretse no kutaboneka mu bijanye no kwandika canke gukina wasanga n'inkuru abagabo banditse canke n'uwo mugore n'uwitwa ko ari umugore yanditse wasanga aba personnage principal canke abagize igikino bajye bakomakomeye ari abagabo
ugasanga umugore agiyemo juste kugira biryohe canke n'umuhabara wumwe urumva ugasanga nyine ntatuma inkuru itera imbere ntashobora gufata ingingo ubwiwe donc mu vy'ukuri ngerageje kuvuga mu majambo make ntitwamubona cyane umukenyezi mu bijanye n'ivyese yego même si dufise ivyitegererezo twagiye turavuga cane mu Burundi yego none ubu naho gerageje kuraba ubu naho ubona basi hari agatambwe ari intambwe abakenyezi bariko baratera muri uwo mwuga intambwe nini cyane vraiment nk'ubuheruka ntanze akarorero muri festival 5e édition ya Buja Sans Tabou ego ya Buja Sans Tabou hariyo ivyese deja vyanditswe n'abakenyezi n'abakobwa vyinshi novuga mu bitatu icanzwe na Laura Sheila Inangoma Lali Sangano kandi abagize igikino bakomakomeye icese bakomakomeye barabagore baravuga juru ry'ikagongo bajya bagize kahise ku Burundi bakavuga riri ku mutima bakavuga inabataramuka yarakengerewe gose muri societe umva baramuhaye ikibanza vraiment gikomeye ubunye rero uretse no mu kwandika no mu gukina haribonekeza ko abagore abakobwa muri rusange ni benshi cyane no muri technique kandi muri technique donc ni kuvuga mu buhinga bw'ivyuma nta bagore benshi bari bakunze kuboneka ubunye biko biraza ubu barahari nk'utwara donc technique utwara ubuhinga bw'ivyuma muri Buja Sans Tabou n'umukobwa yitwa Dorine Nezero Dorine n'umukobwa donc abascenographe bajya bategura donc aho ikibanza aho abantu baza gukinira aho icese kibera benshi usanga ari abakobwa muri bo umva biratangajije mugabo nukuri vraiment barahari cyane mu bindi bihugu turashobora kuba tutabizi cyane mbwa twubwe ko ngaha mu Burundi abapfasoni baratanguye gukanguka no kubijamo no gutega intege gose ego none nk'umupfasoni uko nyene vyereka numva wari utubwiye yuko kuva kera byari bigoye ko tubona abapfasoni aba bandika yaba bakina yaba babigenda donc abaja muri uwo mwuga none ubu nk'umupfasoni twavuga yuko vyo bigoye kuko uri umupfasoni uruse umuryango tuvuga ko vyo bigoye ku muntu w'umupfasoni canke w'igitsina gore kuja mu bintu muri uwo mwuga urumva sindi bubavugire bose mugabo ku ruhande rw'iwanje nta kintu na kimwe kiba coroshe mu bisanzwe iyo ikintu gifise akamaro ubu umupfasoni canke umugabo iyo ikintu kigufitiye akamaro hari ikiguzi utegerezwa gutanga kugira ngo kigende neza rero mu biguzi biba bihari harimo no kwitunganya wowe ubwawe ukamenya ingene ukoresha umwanya ukamenya ingene ukubita ibipfunsi nyene kugira ngo ushobore gushika kuco wewe wifuza gushikako yego donc nk'umupfasoni ntibinyorohera mugabo birakunda ndabishobora kubera yuko haba hariyo abamfasha kandi kubera yuko mba nipanze ego akaririmbo kirasenya kuramba karyohera abapfasoni bose na cane cane bari mu mwuga w'ivyese hanyuma ikiganiro ni kuziko kanya gato tubandanya na Claudia Munyengabo Mushasha murushana hajabuka Nyabugogo ndamugo Mugeri ndashira uburyohe niko urashaje semawe
kiganiro kuziko aho tuyaga imico n'akaranga mu Burundi. Murashobora kutwandikira, murashobora kutwakura, murashobora kugira ico muvuze. Turiko turaganira na Claudia Munyengabe ajejwe gutunganya ibikorwa muri Buja Sans Tabou. Buja Sans Tabou akaba ari isabukuru y'ivyese hano mu Burundi. Murambabarira murantunga. Rero Claudia Munyengabe tuko turaganira nawe ivyerekeye uruhara rw'abakenyezi mu vyese. None ga Claudia ko tuko turavuga abakenyezi nawe ukaba uri umwe muri bo tutabeshanye. Ivyese abatabikina turabizi, turazimaze kuja kuraba n'imiburi buri kimwe. N'abataraja kuraba turabiraba ku mbuga ngurukana mu bumenyi aho mubishira. None ubwo nk'umukenyezi nk'umuvyeyi ufise nk'umwana imuhira naho vyo babishika bakaguha nk'ibintu kina kubera nyene biragoye umukenyezi ntashobora gukina ivyo byose aho rukina kera ugakina ivyo arivyo vyose ugakina n'ama urazi n'amarora amwe amugoye ubu ntaho vyo babishika uri umukenyezi kwera iryo banga nyene winjiyemwo bikanka ati wapi kwera iki ntaco no kina oya ntibiranshikira mugabo sinahura igituma umva ico kibazo kubera urumva ari hall donc baguhaye gukina ntaba ari wewe uburi urerekana urumva icese ni nk'icirore ikibano cirabamwo urumva ni cirore ikibano cirabamwo urumva jewe ndemera nka bicirore bakanyirabamwo mugabo biragoye none nk'ubu wokina nyene uri vuga oya biragoye turi ku radio biragoye turi radio nk'umuntu wayuguriye radio nyene gacha wowe uguriye radio kandi akubwiye uri kuri Kazoza FM 103 n'ibice bitatu ijwi ryo kugwiza umwimbu gumizaho nyene ugo rushinge rucyo rupfiraho nyene ntiruzopfe ruvuye kuri Kazoza FM uzokamumviriza ibiganiro bigufasha kugwiza umwimbu. Rero tuko turaganira na Claudia Munyengabe mu kiganiro cacu kuziko tuganire byerekeye imico n'akaranga mu Burundi. Tuko turaganire byerekeye uruhara rw'abakenyezi mu vyese. Claudia Munyengabe nawe ajejwe ivyo gutunganya ibikorwa muri Buja Sans Tabou. Buja Sans Tabou akaba ari isabukuru y'ivyese hano mu Burundi. Tubibutse ko mushobora kutwakora kugira mbwira ico mbajije uwo mutumire wacu cyangwa ico muterereye ni 72 23 23 72 23 23. Diogene Rukundo ndacari kuri micro. Claudia Munyengabe turi kumwe hano. Hama King Leandre nawe nyene turacari kumwe mu hinga bw'ivyuma. Rero Claudia nako ndavuga ni nk'ubu gukina bakubwiye nk'ubukine uri umukobwa bajya badandaza umubiri ubu bikina kandi uri umuvyeyi yego neza no bikina kubera yuko hariyo intumbero icese kiba gifise urumva intumbero nyamukuru y'icese sugushira isoni canke kwigisha ingeso mbi abantu mugabo hariyo intumbero nyamukuru ibi hari kandi kenshi abari nziza kwanza abari nziza tout simplement rero no bikina kubera yuko ntiyo bari wewe niyo bari jewe nk'ubu dufate uwo muntu yitwa mbega izina rigezweho mu bana bariko baravuka Kylie abitwa Kylie ndabaramukije ni izina ntoyo uko nyene wowe urikina yo bari uwo muga ntiyo bari wewe niyo bari jewe kanatsinda mvuye kuri hajya imbere y'abantu urumva ncamandanya nitwa Claudia Olio ya Kylie Radio Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbo. None Claudia ubona ivyese hari ico vyo bariko baraterera abakenyezi cane mu vyo kugwiza umwimbo kuko urumva wavuze uti kera ntitwabona ababihurumbira muga ubu abakina harimo abakobwa kandi ni benshi abavyandika watubiye ko muri Buja Sans Tabou igice ca gatanu donc edition ya gatanu y'uno mwaka wa 2022 harimo n'imiburi buri byese bitatu byanditswe n'abakobwa abajejwe ubuhinga bw'ivyuma bitwagwa n'abakobwa bajya bacana amatara n'abagira ikina abakobwa abategura aho dukinira ngo n'abakobwa none ko twumva abakobwa babaye benshi ubwo ivyetse vyo biterera byukuri mu kugwiza umwimbu hano iwacu i Burundi cyane hama twaca tugira dufatira cyane ku bakenyezi byo bibafasha cyane nawe umukenyezi kandi watubwiye ko ukora ibyese gusa hari ibindi oya nta bindi nkora aho nyene rero aho nyene gute umukenyezi afise umuryango afise umwana ategerezwa kugira icyo atanye muhira avuga ati ndahevye ibindi byose nkora ibyese gusa niho tubwira ko bikinira kugira dutwenge byoge oya nakazi
N'akazi. n'akazi n'akazi nk'ubundi buzi wanashaka ubunye n'akazi novuga kariko karatera imbere gose novuga hari impamvu zibiri hariyo impamvu ya mbere yuko ubu gikunda hanyuma hari igihe rero naco kica kigukundira rero ivyese novuga ko ubu biriko biradukundira kubera yuko haribonekeza amashirahamwe menshi abisaba kugira ngo babikoreshe mu kwigisha nka sensibilisation babikoreshe mu kwigisha hariho n'ama méthode yo kugira ngo bafashe abantu bahuye n'ingorane mu buzima kugira donc aba psychologue bajya baraba mu mutwe ya iby'inyifato amarangamutima iby'inyifato oui sociologue abahinga muri byo badutunge mugabo bya psychologie hariyo nka psychodrame urumva ni cese kiba gitumbereye umuntu yashikiwe n'ingorane ashobora donc kuvuga ivyo byose barabikoresha hama hakaba niyo partie ya sensibilisation hakaba hariyo donc barabikoresha kwinshi cyane amashirahamwe rero yigenga wanashaka n'amashure barabisaba gose kandi aho hose baragusaba yuko ubereka ico batanga nabo kuko nitwo bikora ku buntu nubwo tubikunda hama muri uko kuntu twinjiza amafaranga uca usanga bidufashije kwiyungunganya nk'umukenyezi mu rugo hama mukagwiza umwimbu hanyuma tukabandanya tugwiza umwimbu dufise ico duterera kandi dushobora no gukora ico dukunda ko benshi barakora ariko ni gake bakora ivyo bakunda urumva mwebwe munguka kabiri rya mbere mukora ico mukunda cyane irya kabiri ico mukunda kikaca kibakundira muti rero mu vyese turashobora kugwiza umwimbi ni cyane gose ahubwo n'abandi benshi bazi none mwakira abandi bameze gute ababikunda bose bashaka kubikora mugabo kandi babifataho serieux nivyo yego nanje munyakira ndabivuge canke sindabivuge oya nayiko ndabaza gusa ariko nanje munyakira kugira ngo menye yuko nshobora kuza none ku bakenyezi bariko baratwumviriza ubu batarashobora gushikaho bagwiza umwimbu ariko bakina ivyese umva Kazoza FM tumvirizwa na benshi hari abatari Burundi hari abari mu gihugu hagati bariko barumviriza baciye ku mbuga ngurukana mu bumenyi bobo nabo harakagohe mwavunira canke hari ico mwa mwarakoze mwebwe nka Buja Santabu kugira ngo mushoboye gusha kuri iyo ntambwe muvuga muti jewe ivyese ndabikora kandi abikora nk'akazi ego mukabavunira nk'akagohe ego urumva vyose nukwiyungunganya nukuraba ingene baja hamwe n'abandi kubera urabona Buja Santabu ni sabukuru izana donc yegeranya abantu benshi urumva donc nukuraba ukuntu dufashanya tukaja hamwe kugira ngo dutezanye imbere bakore bategura ivyese bahamagara abantu nubwo abantu bo kwinjira ku gihumbi erega igihumbi simakeye ari abantu benshi soro igwiririye igihe nako bavuga urumva ugasanga nk'igihumbi musabye 5 canke musabye igihumbi kugira abantu binjire babarabe mukamwe bategura ibintu vyiza babigomwe aha bazoguma babasaba kandi baguma babisaba naho muco gwo mutegura mutera imbere bikanasohoka Burundi nk'ubu akarorero Laura Sheila na Ngoma icese ciwe yanditse procès au mémoire ariko aravuga ivyo kubandwa donc ibi vyerekeye nyene Uburundi umuganuro kubandwa byose bariko bitegura kubisoma mu Faransa kugisoma mu Faransa muri festival ya Avignon donc urumva nawe yatanguriye ari twebwe tubisoma ngaha anye mu nyuma ubunye urabona yuko kubera ko akora cyane abishiramo ingufu nico gituma ntera intege n'abandi bakenyezi canke n'abandi bakobwa bifuza by'ukuri kubikora nk'akazi kandi ntibatinya akazi ntibatinya akazi babikore cyane bahamagara abantu batinye guhamagara abantu babarabe donc basohoke berekane iyo mpano Imana yabahaye neza cyane neza radio ni Kazoza FM ikiganiro ni kuziko tuko turaganira ivyerekeye imico nakaranga mu Burundi turaronse message ya mbere mugabo umuntu ntiyadushikirije vyerekeye no munsi yakaravuga ngo bonsoir nitwa Freddy
Freddy tuko turaganira ku vyerekeye yakarabaza ivyo tuko turaganira ko tuko tuganira ku vyerekeye imico n'akaranga mu Burundi ariko kuri no munsi twatumiye umuntu wo muri Buja Sans Tabou umukenyezi yitwa Claudia Munyengabire katuganira uruhara rw'abakenyezi mu Burundi akaba yaje kutubwira ukungene n'abakenyezi bashobora kugwiza umwimbu bari mu vyese no kuvuga nta kugaya akazi bo baratubwiye wo bukuntu babigenza bakora ivyo bakunda kandi ivyo bakunda bikabakundira bigaca bibinziriza none mwebwe namwe bimeze gute mu minota itarenga 5 twakwa duheje ikiganiro cacu twakure rero canke mutwandikire kuri 72 23 72 23 23 mu minota ine isigaye tubwire twakure turagushaka uduhamaga wewe nyene ndabibona urabona uyu muntu agomba atore telefone arayifashe agomba yandike 72 andika 72 73 23 kandi duhamagare rero zugukunda gundi urumutima wa Afrika zugukunda gushika gufa Katoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbi ikiganiro ni kuziko Claudia oui tugomba duheraheze ikiganiro cacu bataradutelefona tubabwire gute oya ni bakihageze none nta nikibazo nakimwe bafise mu misi yeze nababwiye numva batantelefone nshavuye mu gutaha canurira bisi nuriye bisi ncasanga nashwaniye convoyer nawe convoyer cyashika shwane no mugashwaniye umugore nashashwaniye umwana umugore ashwaniye umwana acashwanira imbwa yishwaniye ikisoka iziriruka ikiza kunjya jewe ngendo nubwo batantelefone biza guhera imbwa indiye ni mu mutabareye nabara za kuharaba yego wiriwe zimaze kugishuka wari wambaye urunyenyeri wari wambaye ni hakoja yoroti yego wiriwe rwuzura rutatwara wari wambaye urunyenyeri wari wambaye nzoza mu gatasi yego wiriwe katatanga inyana gutaha wari wambaye urunyenyeri wari wambaye ni hacura y'imigomba yego wiriwe bifikiriza kuhaja wari wambaye urunyenyeri wari wambaye mfise murwa nabire urunyenyeri wari wambaye mwiriwe nzira y'inka yego wiriwe yuzuriza abagenzi wari wambaye urunyenyeri wari wambaye urahaka amararanga yego wiriwe umutohora abandi wari wambaye urunyenyeri wari wambaye umurangwa ruhimbi yego wiriwe umukura agahinda wari wambaye urunyenyeri wari wambaye Radio Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbi kiganiro ni kuziko imico nakaranga mu Burundi nje tuko turaganira ko na Claudia Munyengabe wo muri Festival Buja Sans Tabou aho no munsi ariko tuganira ivyerekeye uruhara rw'abakenyezi mu vyese none ga Claudia ndakwibaritse ku bakenyezi batwumvirije ko ariko baravuga bati bimeze gute twoja muri théâtre gute ubabwira iki mu minota umwice turangiza akaba hari abifuza kuza boza kuri Buja Sans Tabou ni mu Kabondo avenue Rukonwe numero 13 Bujumbura barashobora kuza bafise ivyo bashaka kuhategurira turafise ikibanza urumva ni ikibanza gihuriramo benshi nko twabivutse ni karibu rero abakenyezi bose abakobwa bose bavyifuza babikunda n'abagabo batibagiwe n'abagabo yo karibu gose ego Claudia Munyengabe turagushimiye cyane kubona watwitavye twizere ko ntitwasaba guhamagara uzoza ego uzoza cyane murakoze Diogene Rukundo nari kuri micro ndiko ndabashikiriza ikiganiro kuziko cuno munsi naha rero kirangiriye ikiganiro kuziko akaba ari ikiganiro tuganira na mwebwe hamwe n'abatumire tuba dufise ivyerekeye imico nakaranga mu Burundi King Leandre yari mu binga bw'ivyuma reka dufasha kugira ngo amazina amajwi abashikire neza turamukengurukiye cyane jewe rero na Hedro amasani yandi nyene igihe cy'isa 1:30 z'umwijoro ndabibutsa akantu kamwe kandi mukibagire ntimwibagire kugwiza umwimbu bye bye ijoro ryiza